Ndabaramukije inshuti namwe bagenzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vy'imbonesha kure yanyu Look Media, nizera ko muri benshi kandi mumerewe neza. Tukaba tugomba rero tuyage ku bijanye n'amagara y'abantu neza na neza, tuyage ku bijanye n'igikorwa co gucandaga. Gucandaga ni igikorwa c'igihugu gishirwa mu ngiro n'umugambi wagutse ujejwe gucandaga PV, biciye neza na neza mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu. Uno munsi rero twashimye kwishikira ku ivuriro ritoya rya SOS ryo mu Nyakabiga kugira ngo turabe ingene igikorwa co gucandaga kiriko kiragenda nk'uko tubikora ku yandi mavuriro. Tukaba twasanze abana bariko baracandagwa, eka mbere n'abagore bibungenze baje kwicandagisha. Bizimana Aline ni umufasoni twasanze kuri iryo vuriro rya SOS Nyakabiga, aribungenze, akaba yatubwiye yuko yaje ku rucanco kugira ngo amagara yiwe amere neza kandi n'umwana yibungenze amenye ko amerewe neza. Twaje ngaha gupimisha imbanyi, twebwe tuza kwicandagisha kugira tumenye amagara yacu ukuntu ameze n'amagara y'umwana. Ingaruka mbi ziraza ku muvyeyi canke no ku mwana, arashobora kuvukana ubumuga. Urashobora kuja kwa muganga bakakubwira ati wewe nk'akarorero urashobora kuvyara kuri sezariyene, ariko utigeze uja kwa muganga, ivyo ntavyo ushobora kumenya imbanyi irashobora kugutwara. Bahanura ko baja kwicandagisha kubera kwicandagisha bifise akamaro. Ushobora kumenya yuko wicandagisha kugira umwana ashobore kugira amagara meza, nawe nyene umuvyeyi ashobore kugira amagara meza. Horanimana Linka Ariel ni umuvyeyi twasanze kuri iryo vuriro ari kumwe n'ikibondo ciwe, tumubaza ico yaje gukora, akaba yatwishuye yuko ku neza y'amagara y'ikibondo ciwe yaje kugicandagisha. Akaba atubwira yuko kuri we gucandagisha umwana ari ukumukingira ingwara zishobora kumushikira iyo atacandazwa. Aje gucandagisha umwana, gituma jewe nitaho ibintu vyo gucandagisha umwana ni kubera iyo ucandagishije umwana wawe hari ingwara nyinshi umukingiye muri kazoza, nico gituma ndavyitabira cane. Nobabwira yuko gucandagisha umwana biri n'ikimazi kinini, kubera kenshi na kenshi umwana iyo utamucandagishije ariko arakura mu bigero agahura n'ingwara nk'ubumuga bavuye kudacandagisha umwana, kenshi na kenshi umwana uba umwiciye kazoza, ntaba akibasha gukura nk'abandi. Abo bakenyezi bose uko ari babiri twahuriye ku ivuriro ritoya rya SOS Nyakabiga bemeza yuko urucanco ku mwana, urucanco ku mugore yibungenze ari ngirakamaro. Kuri iryo vuriro rero ritoya rya SOS Nyakabiga, igikorwa co gucandaga kiriko kigenda neza cane nk'uko bishikirizwa na Ndikumana Celestin arongoye abaforoma ku ivuriro ritoya rya SOS Nyakabiga ni ngaha mu gisagara ca Bujumbura. Muri rusange igikorwa co gucandaga kigenda neza, abenegihugu baravyitabira, naho ubu basigaye baza ari bake kuko akarere k'ubuvuzi kagumye kagura ayandi mavuriro mashasha, kuko hariho nka Mugoboka yaruguruye, Bwiza Jabe urabona ko ari hagufi, Abubefu ni hafi. Ni ukuvuga ko abo twahora turonka kera bagiye bagabanuka kuko benshi baca bajaho hafi yabo. Hanyuma uko ducandaga ngaha, ducandaga abana kuva umwana akivuka gushika ku mezi 28, imyaka 2. Inyuma y'imyaka 2 urucanco ubushikiranganji bw'amagara y'abantu rutegekanya yuko rubandaniriza mu mihana hakoreshejwe abaremesha kiyago. Nawe Karegwa Space yasigariye umuyobozi mukuru w'ivuriro ritoya rya SOS Nyakabiga, yemeza yuko igikorwa co gucandaga kigenda neza ukuri kwamye. Avuga yuko badacandaga gusa aho muri zone ya Nyakabiga canke ahegereye, mugabo ko bitugwa n'abandi benshi batandukanye bava mu yindi mihingo. Hano kuri no vuriro ryacu igikorwa co gucandaga turagikora, kandi abenegihugu barashitabira cane. Imisi yo gucandaga abana, abavyeyi bibungenze ni ku munsi wa mbere no ku wa gatatu no ku wa gatanu. Ico gikorwa kigenda neza, turashima cane ingene
abantu bacitabira ku bwinshi. Abavyeyi hano barijukira cane gucandagisha ibibondo vyabo. Ego turafise n'abadufasha, abaremesha kiyago badufasha guhimiriza abenegihugu. Ego turabona ko bigenda neza, ko igikorwa citabirwa neza. Mu ntango z'indwi turakira abana batari bake, hagati ya 20 na 25, ariko iyo indwi iriko irahera batera bagabanuka, turashobora kwakira hagati ya 15 na 20. Twebwe hano kuri rino vuriro ryacu twakira abantu bavuye mu mihingo itandukanye. Abava hafi nibo benshi bica vyumvikana, mugabo hariho n'abava kure. Turakira abava kure ku nkengera z'igisagara, eka mbere na ruguru mu misozi. Ego ariko abenshi twakira nabo hafi y'amakartier yegereye rino vuriro nyene, Rohero, Nyakabiga, Mutanga Sud, Campus Mutanga. Ego ahanini na Jabe na Bwiza na Buyenzi, abo ni benshi twakira. Mugabo hariho n'abava kuri ku nkengera z'igisagara za Ruziba, hariya mu makartier ya kure za Gahahe, Carama, n'abava kure rero mu Nyamaboko, hariya mu Rweza. Baratwitura ko n'ivuriro rizwi cane kandi rimaze igihe kitari gito rikora. Uyo muyobozi ngaha ku bitaro SOS Nyakabiga aravuga kandi yuko naho ico gikorwa kiriko kugenda neza cyo gucandaga, ngo ingorane zozo canke ututagenda neza ntitubuze. Ibitagenda neza ntivyobura. Hari igihe usanga twarengewe n'abatwitura, ugasanga abakozi ntibashoboye kubatunganiriza ku mwanya bari bifuza. Ivyo bihora bishika rimwe rimwe, ariko turagerageza kubitorera inyishu. Ibindi bikunda kudushikira ni abantu ducandaga, ugasanga ataraheza, turabuze iyo yagiye, ntitumenya amakuru yiwe. Hari igihe rimwe na rimwe dushobora kwikora ku baremesha kiyago bakadufasha kurondera uwo muntu. Iyo tumutoye turabishima, mbwa n'igihe bishika ntitumuronke. Ku bijanye n'ibitagenda neza mu gikorwa co gucandaga kuri iri vuriro ritoya rya SOS Nyakabiga, Ndikumana Celestin arongoye abaforoma avuga yuko ahanini ingorane bagira bijanye no kunguruza incanco, bazikura iyo bazitora bazizana ku bitaro. Incanco nivyo turashobora kuzikena bivanye n'ico kibazo co kwiyunguruza. Noneho ubuho ari icaje kuvyunyura ikibazo c'igitoro, hageze nk'umwanya wo kuza kurekizisiona gutora iyo ntuze izo ncanco, uga tukagira ingorane y'umuduga, no kuvuga twabuze igitoro. Aho bica bituvuna, bidusaba urumva kwikora ku mayandi mahera yo kuza kuriha amataxi n'ibindi. Ivyo navyo bitaba ari ibintu bisanzwe biba vyarategekanijwe, ariko umukoresha nka SOS aragira ko kigo akabikora, ayo mahera ya déplacement akayagira, hanyuma abo bantu bakaronka incanco. Mu gikorwa co gucandaga, abajejwe intwaro ntikarahara mu rugamba ntibacura. Abajejwe intwaro rero bafise uruhara ntangere mu bijanye n'iki gikorwa co gucandaga, kuko nibo bahimiriza abenegihugu biciye ku batwara amagara y'abantu muri zone, bikamanuka bigashika ku ba chef de quartier, bakashika kwa nyumba 10, hanyuma bagakorana n'abaremesha kiyago kugira ngo bashikire abenegihugu bababwira ibijanye no kwicandagisha. Ivyo bikaba bivugwa na Evode Irakoze ajejwe amagara y'abantu muri zone Nyakabiga. Igikorwa co gucandaga ubwa mbere si gikorwa n'urya mugambi wonyene PV, kuko biragoye yuko umunyagihugu amenya izo ncanco aza kuronka mu gihe PV itakoranye n'abajejwe intwaro. Rero harabaho ukumenyekanisha abajejwe intwaro, hanyuma natwe tugashika mu kibano twikoze kuri ba chef de quartier, ba nyumba 10 n'abaremesha kiyago. Abaremesha kiyago niwo mushinge w'amagara y'abantu mu kibano, kugira tubone yuko ubutumwa twatanze bwashikiriye abanyagihugu tubibonera kuri site. Iyo turiko turagendera amasite ya vaccination, turabona ati abanyagihugu bavyitavye,
canke ntibavyitavye, ariko kenshi nagomba ndababwire muri zone ya Nyakabiga ico gikorwa kenshi kiragenda neza kubera hariyo gukorana neza kw'abajejwe intwaro nabo baremesha kiyago. Uyo mutware wo muri zone Nyakabiga naho yemeza yuko igikorwa cyo gucana kiriko genda neza ngo ibigora navyo ntibibura. Intambamyi ntizobura ariko si nyinshi cane kubera ko murabona abenshi babaye mu gisagara ca Bujumbura n'abantu bafungura ari uko barondeye, n'abantu kenshi nk'abo bamama birirwa mu masoko, ni muri babandi badandaza amavoka n'ibindi bintu canke botsa ibigori, ariko urumva kubera ko atakoze ntafungura. Kenshi rero arashobora kuguma yarigishijwe neza akabitahura akaguma arondera kakanya ko gutwara abana ku ncanco baba vaccine, ariko ugasanga ariko arakabura kumva zuko adakoze urumva ntagaburira abana uwo munsi. Mu gikorwa cyo gucandaga rero iruhande y'abaganga, iruhande y'abajejwe intwaro n'abakozi b'Imana barafise uruhara rukomeye cyane muri ico gikorwa cyo gucandaga, kanatsinda bafise abayoboke benshi kandi abo nabo mu nyigisho babaha ibijanye n'amagara y'abantu ntibihara. Nko muri Eklezia Gatolika abagomba kubakana hariho inyigisho bahabwa, muri izo nyigisho nazo hakaba harimo ibijanye n'amagara y'abantu cyane cyane ingene bokwigenza kugira bagire amagara meza, mugabo n'ingene bazokwitaho amagara y'ibibondo bazoheza bakibaruka. Bivugwa na Padiri Edi Kwizera, ni padiri mukuru wa Paruwase Nyakabiga benshi bazi ku izina rya Saint Sauveur. Umva kugambana mbere n'umugambi w'igihugu nawo igihe cyose urega abenegihugu canke abanyagihugu bose aho baherereye, muri abo rero natwe turimwo. Iyo rero bene uyo mugambi uje na twebwe nkuko tubigira no mu bindi bihe byose turaheza tugafasha kugira ngo abantu bitabuye umugambi muri uwo mwanya ubuje. Ahandi ho mu nyigisho za Eklezia igihe cyose murazi ko ijambo ry'Imana ritwigisha gutegura umuntu akwiye, umuntu yuzuye nawe ni umuntu akomeye ku mutima no ku mubiri. Ku mutima kuko aba afungurirwa ijambo ry'Imana, aba afungurwa n'ibyiza by'amasakaramentu Eklezia ica gutagatifuza abana bayo, ariko kandi no ku mubiri mu kubaho neza. Mvuze kubaho neza no kuvuga kuronka icyo umuntu afungura, kuronka uburyo bushobora kumufasha kugira ngo agire amagara meza. Muri ivyo rero haca hajamo rero kwama umuntu yahimirije abantu kugira ngo aho baherereye duhere ku by'isuku, bagire isuku, babe heza. Hanyuma iyo haje bene iyo migambi yo gukingira, nk'uyu hari wo gukingira abana hamwe n'abagore bibungenze, umuntu agaheza agahimiriza, kuko akenshi twarabonye ko hari igihe abantu bicwa no kutamenya, canke iyo bagize ngo baramenya naho ugasanga bafise amakuru atariyo. Ni nayo mpamvu bahora bumva hariho imigambi mwimwiba ugasanga abantu barayihunze kuko bayumvise canke bayifashe kutariko mu makuru bagiye baratoratora hirya no hino. Iyo rero tubisabwe canke tukanabikora wanashaka tubanze kubisabwa, tureza tugafasha rwose kugira ngo uwo mugambi uranguke neza. Nk'abagiye bariko bitegurira kubaka Rukristo ni sakramento ry'Imana. Muri uko kwitegura kubaka Rukristo baba bagiye kwemera gusangira ubuzima bwabo bwose, ariko kandi muri uko gusangira ubuzima bwabo bwose tukabahimiriza kugira ngo bakundire Imana izobaceko iheze iyo nyene ireme, ni ukuvuga ibahezagiza ibibondo. Mu bikorwa bitatu nyamukuru baba bagiye bakora nk'ababakanye, harimwo ubwa mbere ko baba bagiye gufashanya complementarité mu buzima bwabo bwose mu gutagatifuzanya, ariko kandi haba harimwo ko bagiye kuba ibikoresho byo gutanga ubuzima, transmission de la vie. Hanyuma Imana ibahezagirira ibyo bibondo. Igikorwa kigira gatatu ni ukubarera, education des enfants. Nivuga ko muri ibyo bikorwa bibiri rero bihereza, reka si n'ibyo bibiri gusa bihereza, n'icyo ca mbere cyo gufashanya gutagatifuzanya kugira ngo bamenye baba abantu buzuye. Turaheza tugashimika cyane gose ko muri uko kurera ibibondo Imana iba yabahezagije, bategerezwa kwitegura ku mpande zose bijanye rero harimo n'ibyo oye by'uko bacandagisha abana, kurya tubigisha yuko
umwana umutegurira ibatisimu akiri muto, bijya bintu byose vyega umuvyeyi ashobora gufata ko ingingo nk'umuvyeyi ku mwana ataharigeza, turabigaruka ko cane mu nyigisho. Ivuriro ritoya rya SOS ryo mu Nyakabiga ni rimwe mu mavuriro yigenga rimaze imyaka myinshi ribayeho ngaha mu gisagara ca Bujumbura, kandi kuva ribayeho ico gikorwa co gucandaga baragikora ukuri kwamye.